Twanabonye no mu rukino rw'umupira w'amaguru abakobwa n'abantu bariko baragomba n'abantu bariko barashira hejuru cyane ndavuga idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Burundi kuko bariko barashika kure haboneka mu rukino rwa basketball nivyo ejo bundi twabonye abana bakiri bato ndavuga ku randi rw'abigeme nivyo nabwo byaje kuba binagenda neza cyane ariko intango nayo ntabwo ari mbi kuko tumaze kuba turonka equipe nayo isohoka igaja hanze navyo biba ari ibintu byiza cyane reka tugaruke muri equipe yanyu ya Gladiators ku ruhande rw'abakina ndavuga icicaro ca mbere ni equipe twatanguye saison twakinye match zigiye zitandukanye habaye championnat d'ouverture nubwo bitaje kuba binagenda neza cyane nkuko namubwira abantu mubyiteze habaye ibigiye bitandukanye championnat ikirabandanya igezaho igeze est-ce que début ya saison na match zigera kuri zitanu mumaze kuba munakina murabona abigeze hehe murabona urwego aho mwari mushaka kuba mwonashika est-ce que bimeze neza cyane canke hariho n'ubundi akakibona Hambo twebwe muri equipe nk'umukoca urwego turiko uravye n'abakinyi dufise ubu abakinyi gwirevira abakinyi dufise mu mwaka uheze sibo tugifise n'abakinyi ubona benshi ni bashasha ariko bari bafise kazoza ego rero aho tugeze ubu twovuga yuko turi habi namba ego kuko turacafise icyizere yuko n'igikombe cy'umwaka tuzogitahana ahubwo nabonye mwatakaje amazina akomakomeye mwatakaje biswe ba Steffi mutakaza wiswe Aria yari na capitaine wa equipe ya Gladiators utakaza wiswe Divine wose ko akina championnat mu gihugu ca Kenya urabona ko amabusanse y'abatazoboneka muri equipe ya Gladiators bon abakinyi badahari burya kugenda k'umukinyi ni kutwugurira umutwe kuko iyo bakibukumanye babandi ni babandi nitubona kure ariko muri uwo mwanya tuko turabona yuko tutegezwa kwama kandi tuko turamoye ko muravuga kwama tuko turubaka hasi ikindi naco koca nagiye kuba mbona novuga ko uravye kuri niveau y'abakobwa akina muri B ni niveau iri hasi cyane twanabonye equipe y'abakobwa yateze imyaka 16 igizene isohotse uno munsi novuga ko mu bakobwa akina Ligue A bariko barakina championnat mu Ligue B tugiye kuraba novuga yuko atama equipe atatu y'abana b'abakobwa y'abigeme y'abaterenze imyaka 16 baza gutora mu Burundi ubwo ntiho bahari coba ari n'ikibazo kiriko kiratera mu ruhande rw'abigeme mu gihe tubona mu bahungu hari ama club n'amaklub menshi novuga ko nabo bana nabo bakina Vibera ariho bashobora kuba nagiko ndaba tournoi ya Abu Dhabi kunze kuba organiza mu Jabe nubwo abigeme adakunze kuba bashiramo novuga ko haza equipe ya Gladiators n'urunani nizo equipe nabona eske zarega zere ndifise abana bakina muri B za Young Sisters ndifise abana bakina muri B za Rumesage ndifise abana bakina muri B ku ruhande rw'abigeme mbo ico kibazo byerekeye abana bakina muri B icyambere turabingene organisation imeze kuko nk'abana bakina muri B cyane nko mu abakobwa n'abantu utegezwa kubibakundisha abavyeyi kwanza babitahure hari n'abavyeyi usanga batarabitahura ariko turafise icyizere yuko mu minsi iri imbere ko ama equipe azoba menshi bivanye n'ibyo byabaye la fois passée kubona bagiye muri Tanzania guseruka bamaze kuza ivyo babonyeyo bungutseyo bwa bundi bimeze uko ni ibintu bihimbaye gutya kandi bamaze gushika ngaha turashimira federation baca babakira neza kujya kuntu babakire muri federation rero twibaze yuko n'ama equipe azoboneka ego kandi kini cyangira ko nsaba cyane federation iritegurira ama championnat y'abana b'abakobwa kandi ibishiyemo ingufu kuko abana b'abakobwa badakinye bakiri batoya kugira uronke umwana aje uko nyene biragoye ubu ni muri vacances tuyakuba ni muri buri turonka championnat yabo y'abana b'abakobwa atari division A kuko uravye aba president b'ama equipe biragoye ko bosharja equipe A bucishira ko na B ko n'uburyo bwinshi bitwara uburyo bwinshi ko n'ibintu tubona ingene aba president baruha bayukanga rero niko hoboneka abaza kudusahiriza gufasha aba bana b'abakobwa namba twirirwa ku bibuga abakoca bari ku bibuga bagategura abana ariko wa mwana kugira aze kuronka aze kuba umukinyi niko aronka amamatch akina
ikintu cya mbere novuga nti basket y'abigeme yarasubiye hasi novuga mpereye kuri iki gikurikira raba mu myaka iheze hari abiswe ba dada yashize muri etazini agakina shampiyona muri etazini nta muntu umwe atamuzi abiswe bagitu umwaka wese akinira ekipe ya Monaco mu gihugu cy'Ubufaransa ugashaka ko badume ariko akina muri ekipe ya APR mu gihugu cy'u Rwanda abakobwa bagiye batandukanye abiswe ba Pasi n'umusi yaravye gukina mu gihugu cy'Ububirigi mugu no munsi novuga ko uravye basket ya kera kurando rw'abigeme turaza kubona nka ekipe ya mu mwaka yagiye yitwa Bercostar yarazi gatwara ibikombe vya zone 5 kurando rw'abigeme mugu no munsi novuga ko niyasohotse mu mwaka ize ekipe ya Gladiators wabonye ivyayishikiye bamaze gushika bari kwakina zone 5 mu gihugu cy'u Rwanda nivo berekanye nico mpamvu mvuga ati basket ku ruhande rw'abigeme yarasubiye inyuma hasi hoho ntubona ko mu vyatuma yarasubiye inyuma ko n'integuro yo birimo gutuma isubira inyuma ubwa mbere tuvugishanye ukuri burya byapfiriye hasi kuko je ndibuka mu myaka yahera hariyo division B division B kandi wasanga ikomeye cyane ama ekipe bose barayitabira ikintu cya mbere cyagiye kuvyica guhanagurwa gwa division B burya no mu bahungu mu barabe nimurabe ngo ino munsi VBL iri hejuru gose ariko iri hejuru irimo bande irimo abarundi bangana gute iyi nico ni kibazo irimo abarundi bangana gute bisigure yuko tutegerezwa gusubira hasi tugashira ya madivision y'abana batoya kuko namba ama ekipa kugira komere duhere hasi tugume turaba abanyamahanga ko abanyamahanga bo baza gutora ibyo dufise ubutunzi dufise bakitwarira iwabo ni naco kibazo cyane ko kiraza kocha Omari ekipe hano iwacu turiko turabona nivyo nta numwe atabivuga kandi bose baranabibona ko turiko turabibona cyane uravye amazina ari karaza abitwa ba Kelvin Amayo umusore yaravuye gukina neza cyane bara kagarukira muri kimwe cya kabiri giciri cya nyuma shaka ba Diedenge aba Boisi rashaka babasi Banyoni nivyo bariko baraza hano mu gihugu ariko twanabigize ko debareka ko tugire ibakwe tukaza kuba duhurira hano mu kiganiro kimwe n'umusanzwe ari umukoca kandi azwi n'ibijyanye na basketball nivyo muri Gladiators ariko no muri Rezipo murimo kandi n'ugo rukino rwa basketball nago murarukunda reka mu nkundire tubifatanye navyo eske urwego rw'iwacu nago ku bakinyi biwacu riko ragenda rugana kuko ugerageje kuraba uraza gusanga abo bakinyi bitwa ko bakina muri equipe nationale kipe nationale ku ruhande rw'abagabo ugerageje kuraba bitwa ko bariko baragerageza kwitwara neza nabo bagiye batandukanye bari mu makipe agiye atandukanye shaka nk'aba bayu muri Remesha ndavuga Sumizi Steve uraza gusanga ari we mukinyi afise ibiharuro vyiza kurusha abandi mugiye kwindi imyaka nk'ingahe iheze twabona neza cyane ko bitwa ba Landry twabona bitwa ba Richard aribo bakinyi bariko baraza ba Mariki aba ba Clark wabona ko abakinyi bari bagenda bafise niveau canke bari bagenda bari ku rundi rwego bariko baragenda bashikako ariko kugeza kuri no munsi tubona ko basket yacu irikiragenda itera imbere by the way ariko abakinyi bacu ubwerageje kuraba nivo yiwabo nayisa niri kiragomba umenga kujaze eske navyo ntibishobora kuza gutuma tutasubira kubona equipe yiwacu ndavuga equipe nationale nayo tuzobona equipe iri moindre par rapport iyo twari twibaza ko twaba dufise bivanye na champion dufise ukuntu benshi bariko barayibona ati champion iri kirakomera ariko tukaza kwisanga babakinyi biwacu nabo nivo twari twibaza ko bari kuba bafise nayo yaragabanutse kubera umwanya wo gukina nawo wagabanutse je ibyo ndabisha mu nzira zibiri uruhande rumwe ndabona yuko abana bacu bagiye gukomera ko amashampiyona international nazo batera ubwoba kubera iki bahura n'abakinyi bazogenda guhurayo hariya bakamenyerana ariko ikibazo gice kiza n'uruhande rumwe nabuze uruhande rumwe rwa mbere abakinyi bacu bwa bwoba abo bakiya dufise bariko barakina VBL nibasohoka nta mukinyi n'umwe wonga muri Afrika zo mutera ubwoba Sofiane Rahimi yaje kubatereka mu bitsindo bigira kuri 2 wenyene mu gihe witwa Giuliano Simeone umwana witwa El Pablo El Choro Diego Simeone kocha wa kipe ya Atletico Madrid nabaza kuba ashiramwo igitsindo kimwe match za kubirangira ari bitsindo bigira kuri 2 vya ekipe ya Maroc ku gitsindo kimwe cha Argentine itangura nabi
abanyafrika Maroc batangura neza cyane ariko icingenzi kiri ku iyo match ntabwo ari result yaje kubivamo ariko ni match akajagari kaje kuba kaba inyuma y'urukino match baje ko batereka ko iminota igera kuri 15 ball equipe ya Argentine itsinda igitsindo cyo kugombora ca kabiri ku munota wa 16 match yamaze kuba iminota yarangiye ariko sinzi ibibazo byaje kuba bihaba burya haza kuba haba ingorane vare igira ikibazo brada baje kuba batwara hafi ikiringo c'amasaha agira kuri abiri match yahagaze hasigaye iminota itarenga 3 kugira ngo match irangire arubitira aragaruka hamagara abakinnyi bakora muri vestiaire nk'ikiringo c'isaha bicaye batereko barakina ubundi aza kuba aja muri vare igitsindo ca kabiri ca equipe ya Argentine aza kuba gikuraho rumva match za kubirangira iminota igera kuri 3 barayikina abasore ba Maroc baragerageza kubandanya bitwara neza cyane match za kubirangira ari bitsindo kimwe ca Argentine ku bitsindo bibiri bya Maroc intsinzi ya Maroc ariko intsinzi bakuye mu kajagari uwitwa Lionel Messi kapiteni wa Argentine yabakuze ati insolite zibaho ati niyo insolite mbonye kabisa ariko Maroc yo amanota 3 bayacuye kabisa ikintu cya mbere novuga ni Maroc yagiye serukira umugane wa Afrika nuko wagira bivuga ni Maroc yagiye serukirwa n'abasore bagiye batandukanye ni Maroc imaze kutwerekana ko iduserukiye kenshi duserukira neza naho utazi muri Coupe du Monde iri kibera mu gihugu ca Qatar aho bagarukiye yagiye tsinda ibihugu bigiye bitandukanye gikora mu bihugu nka za Portugal za Espagne tamuntu yarayivyiteze kuri equipe nationale ya Maroc uno munsi muri Jeux Olympiques batanguye ku match ya mbere yabo batsinze equipe ya Argentine nubwo bitariko bigenda vyoroha naje novuga ko ari n'intambwe nziza gihugu nka Maroc kuza gutsinda match ya mbere gihugu nka Argentine kuko novuga ko uno munsi mu gace barimwo equipe ya Maroc yashize kuba yo kibanza ca mbere muri kano gace karimo kandi novuga ko n'urukino raho rwarimwe ingufu nyinshi cyane kuko urukino wanzashika mu minota 90 kare igahera bakongera ko n'indi minota urukino kiriko ruraba novuga ko imatch ibisa nk'igumye cyane kuba Lionel Messi yavuze uko naho novuga ko yaravye igihugu cyo cya Argentine ni igihugu novuga ko kimenyere gutahukana igikombe aheruka gutahukana Copa America imbere baratahukanye Coupe du Monde ibikombe bigiye bitandukanye novuga ko ahubwo Maroc novuga ko bakoresheje ingufu nyinshi cyane habaye mu gwitange bukomeye kuko Argentine ugiye kurana no munsi n'igihugu kiri favori muri football Argentine ni igihugu kiri favori cyane muri football kabisa ibintu bibandanya kugenda bimeze neza cyane nibigenda biri ku wundi murongo kandi bigenda biri ku rwego rugenda rukomeye match si yo yonyine rakiraba kuko hari na match zindi zariko ziraba ariko ndavuga equipe ya Argentine yariko iratsindwa imbere ya Morocco ibitsindo bigera kuri bibiri ku gitsindo kimwe mbwiye muri iyo groupe B nyene barimo equipe ya Iraq yariko iratsinda Ukraine ibitsindo bigera kuri bibiri ku gitsindo kimwe nabo nyene birumvikana Argentine bambaye Maroc na Ukraine bafise amanota agera kuri 3 Argentine na Ukraine bafise amanota ubusa Maroc na Iraq nako murantunga amanota agera kuri 3 Argentine na Ukraine ubusa ari ibabiri mugiye muri groupe A Guinea umunyafrika wundi yareka ratsindwa na Nouvelle Zelande ibitsindo bigera kuri bibiri kuri kimwe Guinea ni ya Naby Keita ndabari na kapitene mu gihe ubufaransa bw'abatanze imyaka 23 muri Jeux Olympiques bariko barihaniza equipe ya USA ibo bari no mu rugo by the way bariko barihaniza equipe ya USA ibitsindo bigera kuri 3 kubusa zimwe mu nyenyeri z'igihugu cy'ubufaransa nibo n'ubundi baje kuba bigaragaza kapitene Alexandre Lacazette Michael Olise umusore aherutse kugwana equipe ya Bayern Munchen barako baragenda babikora neza cyane novuga ko ni equipe nationale y'ubufaransa yoyo yari imbere y'abafana bayo novuga ko ni na Jeux Olympiques igenda ibera mu gihugu cy'ubufaransa ugiye kurana novuga ko ni equipe nationale y'ubufaransa nabona ko imaze kuba yigira icizere ufise nk'aba Lacazette ba Olise yamaze kubasinya muri equipe ya Bayern Dominique abasore bagiye batandukanye novuga ko kuza gutsinda igihugu nka USA muri Jeux Olympiques muri football ntabwo twari kuza kuba tuvuga byinshi mu gihe twatubonye igihugu cy'ubufaransa gisuzuna n'igihugu cya USA igihugu cy'ubufaransa kiri mu bihugu ubona ko bihabwa amahirwe yo gutahukana Jeux Olympiques iri kigenda ibera muri Paris mu gihugu cy'ubufaransa rero novuga ko ubufaransa kuza gutsinda USA muri iryo rindi tsinda ibitsindo 3 byose ku busa navuga ko nta gitangaza cyari ko kigenda kiba nta gitangaza cyari ko kigenda kiba abafaransa batangura neza cyane ari nako bafatana ikibanza cya mbere mu itsinda baba bagenda barimo mu itsinda rya C Uzbekistan yari kiratsindwa na Espagne
Espagne kabisa haba mu bakuze ndetse no mu bana bagenda babikora neza cyane. Ibi bitsindo bigira kuri bibiri ku gitsindo kimwe, ariko Uzbekistan yatanguye kubitsinda, ariko ekipe ya Espagne iraza ibigomborera bongera n'ikindi. Egypte umunyafrika wundi yari karanganye na Republique Dominicaine ubusa ku bundi, bari mu itsinda rimwe na ekipe ya Espagne rya C. Mu gihe muri groupe D ekipe ya Japan yari kiratanga isomo kuri ekipe ya Paraguay, tsindo bigira kuri 5 ku busa. Isomo ry'umupira w'amaguru kabisa. Mu gihe mw'iryo tsinda nyene rya D, Mali iri kumwe na Israeli, bari kumwe mu itsinda rimwe na Japan, ibitsindo kimwe ku kindi nibyo baje kuba bagira. Japan gutsinda Paraguay yari rimwe abasore nka ba Julian Ansizo, umusore wa ekipe ya Brighton and Hove Albion mu gihugu cy'Ubwongereza, ntabwo byari ko biragenda neza cyane kuri bo. navuga ko Ariko Ubuyapani bukomeje kutwereka yuko mu bintu byo gutegura nabwo buri imbere cyane. Ubuyapani bwatweretse urwego rwiza muri Coupe du Monde ariko igenda iba. N'ubu batweretse urwego rwiza muri Jeux Olympiques ziriko zigenda ziba kuza gutsinda ibitsindo byose biri igihugu cya Paraguay, navuga ko ni ibitsindo byinshi hariya. Rero navuga ko n'Ubuyapani nabwo butanguye neza muri Jeux Olympiques. Navuga ko Jeux Olympiques no mwaka turiko tugenda tubona uwateguye neza nawe ashobora kuronka umwimbo umeze neza cyane. Kuza gutsinda ibitsindo bine ku busi igihugu cya Paraguay, navuga ko biraza kubaha n'ingufu zo gutegura izindi match zikurikira muri kano gace barimo muri Jeux Olympiques. Muri kano gace karimwo muri Jeux Olympiques izo nizo match zabaye, ndavuga ku ruhande rw'abagabo, mu gihe match ku ruhande rw'abigeme nazo ziza kuba ziba kuri no munsi. Canada muri groupe ya mbere aza kubikina na New Zealand, mu gihe France muri groupe ya mbere aza kubikina na Colombia. Germany iraza kubikina na Australia ku ruhande rw'abigeme, mu gihe USA irakina na Zambia. Ku ruhande rw'abigeme tubona kubona Zambia ishobora gutsindwa nk'ibitsindo nka 6, mu gihe Espagne irakina na Japan. Ku ruhande rw'abigeme muri groupe C Nigeria ikina na Brazil, rumwe mu rukino narwo ruzoba rukomeye ku ruhande rw'abigeme, ko bamaze kuba batwereka ko bari ku rwego rumeze neza cyane. Mu gihe izo nizo match zihari ndavuga ku ruhande rw'abigeme muri Jeux Olympiques. Tubandanye n'ama match yandi imbere ko tuba twinjira n'amakuru ariko aravugwa ku hanze y'ibibuga. Ku munsi w'ejo barako barakina ndetse na qualification yo kurondera itike rya Champions League ku ma equipe arinda guca muri tour preliminaire. PAOK yari kiratsinda Borak Banja 3-2, Ludogorets yari kiratsinda Dinamo tsindo bigera kuri 2 ku busa. Equipe Slovan Bratislava yari kiranganye na Serge igitsindo kimwe ku kindi. Struga yari kiratsinda Punique 2-1, Briga yari kiratsinda Strakurake igitsindo kimwe ku busa. Dinamo Batumi yari kiratsindwa na Desis Tuzi 2 ku busa. AEK Athene yariko iragenda itsinda Inter Club d'Escalade ibitsindo 4 kuri 3. Mu gihe match zari kuri no munsi birumvikana bari mu ya ma equipe benshi usanga batanamenyereye. Warja Krakow iraza kubikina na Rapido Vienne, Rosenborg ikina na Trabzonspor iherutse kubisinyisha umukinyi. Corvin Hordenoa ikina na Rijeka FC, Sheriff ikina na Elfsborg, Morde ikina na Sirkesborg, Panathinaikos ikina na Botev Plodiv, Ajax benshi barabizi ikina na Vojvodina, nayo aha ni qualification ya Europa ntabwo ari qualification ya Champions League. Kirmanok ikina na Cercle Brugge, Spondy Club de Braga ikina na Maccabi Petache. Mu gihe match ziraza kuba ari nyinshi cyane kabisa muri conference, ni nyinshi cyane ama equipe aracari kuri sane. Za Astana ziraza kuba ziriko zirakina, za Noah ziraza kuba ziriko zirakina, za Go Ahead Eagles ziraza kuba ziriko zirakina, Omonia Nicosia iraza kuba iriko irakina. Ama equipe agiye atandukanye kabisa, ni ibintu tuzogenda tubabwira uko bizoba byaje kuba binagenda. Nako tuve muri match zabaye, tuve ndetse no kuri match zariko ziraba, twinjire ku makuru ariko aravugwa hanze. Ariko imbere ko tuzakuba tuva kuri match zabaye ku munsi w'ejo, Arsenal yari kiratsinda Bournemouth kuri za Tirobi zigera kuri 5 kuri 4, mu gihe match yari yarangiye ari igitsindo kimwe ku kindi muri ya ntumbero yo kwitegura neza cyane. Bari muri Amerika niho barako baragirira tour, mu gihe kuri ndi ruhande kwa Bayern Munchen barako baratanga isomo kabisa ku ka equipe gato cyane, itsindo bigera kuri 14 ku gitsindo kimwe. Icingenzi kirimo nuko umusore w'umurundi amaze kuba anakinana na equipe nationale y'igihugu cya Australia ni Nestor Irankunda, nawe yaje kubona igitsindo cyo cyambere yambaye umwambaro wa equipe ya Bayern. Ikintu novuga cyo ibitsindo 14 kuri kimwe, novuga ko ni ibitsindo tumenyereye ho muri za handball, nze tumenyereye ibitsindo nk'ibi byose. Rero novuga ko Bayern Dominique ni equipe tuzi ko nayo imaze kufise izina imaze kubanika ku mugano w'Iburaya. Novuga ko ni Vincent Company, novuga ko yamaze kuba ajana na equipe yo kugira pre-season mu gihugu cya Etazini, ariko umwana n'aba ba Nestor umwana akiri muto basanzwe afite amamo ku hano iwacu mu Burundi, nubwo akina equipe nationale ya Australia.
novuga ko kuza gutsinda ibisindo 14 kuri kimwe ariko agerageza gupima bano bana bakiri bato arafise amazina mashasha yagiye yongeramwo mu equipe ya Bayern Dominique tuva no muri equipe ya Bayern Dominique twegereza kuri equipe ya Arsenal equipe ya Arsenal equipe y'abarashi ni equipe novuga ko imaze imyaka ibiri iri kirahusha Premier League ku munota wa nyuma nta muntu umwe atabizi bahujije Premier League mu mwaka uheze kumwe no Mikel Arteta none umwaka bahujije ari kumwe na Mikel Arteta turiko tubona n'amazina mwamwe ariko aranasohoka n'andi yinjira muri equipe ya Arsenal ni equipe ya Arsenal novuga ko iri kigende gira pre yatangwe kubigira iri kigira pre-season irabo kungene bo kwitegura na Premier League igiye kubitangura mu kwezi kuza kuko ni Arsenal nayo ibona ko ifise inyota yo kungene yorabo kungene bitahukana Premier League uno mwaka Arsenal nayo ifise inyota kugira ngo irabo kunyo yatahukana Premier League yuno umwaka tubandanyiriza amakuru ariko aravuga nyuma y'ikibuga ko twari turi muri Arsenal tubandanyirize muri Arsenal tuje kuba tunavayo ayabo kabisa tuya soje neza na neza ku munsi w'ejo nibwo byaje kuba birangira impapuro zose zaje kuba zihanwa ku mpande zose ndavuga ku ruhande rwa Bologna ndetse no ku ruhande rwa Arsenal miliyoni zigera kuri 50 nizo umwana akiri muto w'umutaliyano myaka 20 yonyene yamaze kuba agugwa ava kwa Bologna yerekeza kwa Arsenal bamwita Riccardo Calafiori twamumenye muri Ero umusore yagize Ero imeze neza cyane yafashije equipe ya Bologna kwikarifya muri UEFA Champions League ku mwaka uza equipe ya Arsenal imaze kubimwibika ko miliyoni 50 umusore yamaze kuba yiyungana equipe ya Arsenal equipe ya Arsenal bwo ntihubutse ku mukinyi ata saison na zibiri yari bwakine ikintu ca mbere noza nkavuga navuga ko kurokrita Calafiori novuga ko ikintu ciza cyane muri defense ya equipe ya ni n'umusore ashobora kugukinira poste nyinshi ashobora kugukinira mu mutima wa defense ashobora no kugukinira kuri nimero 3 Marfu Bek ikintu novuga coco ni Calafiori nako ivyiwe na Arsenal vyamaze kuba binahera novuga ko buriya ni umukinyi novuga ko yareka agenda yitwara neza muri yareka igenda iba ariko mu gihugu c'Ubutaliyano yari kwitwara neza ariko muri equipe ya Bologna novuga ko numukinyi wiswe Calafiori kuza muri equipe ya Arsenal aza kuba nawe yisanga ari mu bandi araza kuba yisanga ari kumwe n'aba William Saliba aba ba Gabriel Magalhaes gashaka ko n'aba ba Julian Temba yavuye mu mvune novuga ko araza kubasanga yabiswe bazincheko muri defense ya Arsenal rero kuza kwa Calafiori muri equipe ya Arsenal novuga ko ari ikintu ciza cy'uyu kuri uyu Mikel Arteta kuko twabonye diwidahinduka yiswe Gabriel Magalhaes ndetse na William Saliba batanguranye sezo muri Premier League baza kuba banaheza mugore munsi novuga ko nkamwe William Saliba babaye cyangwa wiswe Gabriel Magalhaes akababara ushobora kuzokinisha wiswe Calafiori mu mutima wa defense kuko na Julian Temba yamaze kuba nagaruka ava mu mvune ni Arsenal ubona ko ku ruhande rw'inyuma bagerageza kuba bisakara biyubaka neza bagerageje kuba biyubaka bamwe barinjiramwo ngo ariko abandi nabo ngo baraza kuba bahiga ukuntu basohoka nyuma y'ubwo uwitwa Eddie Nketiah bitanguye kuvuga ko nawe agomba kwerekeza kwa equipe ya Olympique de Marseille nko bariko baramwifuza habonetse andi mazina uwitwa Emile Smith Rowe kwa equipe ya Fulham ngo baramwifuza kubi ngo n'umusore ngo ibiganiro ngo byatanguye ariko ngo equipe ya Arsenal ngo ntabwo iri kirahuza cyane na equipe ya Fulham mu gihe uwitwa Reece Nelson nawe ngo nawe ibiganiro byatanguye kwa equipe ya West Ham ni bamwe mu basore bari bakunze kuba binjira kwa equipe ya Arsenal bakinjiramo ariko nk'abakinyi basubira abandi kandi bari bagerageza ko bariko baratahura saison ya Arsenal canke jeu ya Arsenal uwitwa Mikel Arteta niyo bagize nabi kurekura abo basore bagira kuri batatu akabari kuri rimwe uwitwa Eddie Nketiah uwitwa Reece Nelson ndetse n'uwitwa Emile Smith Rowe ikintu cyo novuga nka Eddie Nketiah kumurekura no mukino novuga ko mu gihe uwiswe Jesus yaba ari mu mvune ni Eddie Nketiah abona ko aza kabikora neza ari kumwe na equipe ya Arsenal ikintu novuga ko kuza kumurekura no musore wari kumurekura wazanye undi mukinyi w'umwataka w'umupointera ameze neza cyane no wari kucuje kura Eddie Nketiah muri equipe ya Arsenal Eddie Nketiah wewe novuga ko umurekuye uva kwa Arsenal novuga ko byasi n'umukinyi wonagurisha ahubwo umutiza muri equipe ya Olympique de Marseille mu gihe amaze kuduga akaja ku rwego rwiza ukamugarukana muri equipe ya Arsenal twabibonye batiza William Saliba mu gihugu cy'Ubufaransa anagaruka nivo we yanaduze no musere afashije muri equipe ya Arsenal mu gihe uswe Eddie Nketiah kuko n'umwana akiri mutafite imyaka mike umutije muri equipe ya Olympique de Marseille muri equipe ya Olympique de Marseille yonakina kuko aza gusanga wiswe Pierre-Emerick Aubameyang yaramaze kuja mu bihugu by'abarabu ni Eddie Nketiah ubona ko yakina umwanya ukuye muri Arsenal kandi navuga ko yoduza urwego yoduza nivo kuko ariko aranakina muri equipe ya Arsenal ubona ariko arakoreshwa cyane ne Eddie Nketiah azagatanga umusaruro mwiza muri equipe ya Arsenal tugira ko nano bana babiri novuga ko nabana ubona ko wiswe Mikel Arteta yakunda kuba nakoresha nk'aba backup baba basore bandi basaka ndetse n'abitwa ba Martin Odegaard mu gihe barushe yashaka kwinza mwana bana kandi bakaza kabikora neza cyane rero novuga ko gushoka barekurana rero novuga ko bari no ruhombo ni Arsenal ikeneye gutahukana igikombe cya Premier League nuko iba ifise effectif nini effectif yagutse effectif ubona ko
buri mukinyi wese ubona ko bari ku rwego rwiza nk'uko twabonye kuri mukeba wa ekipe ya Man City nimba Man City yatwaye Premier League n'ubuzwe Pepe Guardiola yateguye nimba Arteta akeneye gutahukana Premier League nimba ari ku Eddie Kenji tuje tubona zano umukinyi mwiza ari ku rwego ruri hejuru ya Eddie Kenji kuko na Arsenal abona ko ikeneye mu winga ameze neza cyane rero novuga ko gushoka ariko hano bana bakiri bato novuga nayo ko yo bariko agira amakosa akomeye cyane kwa Man City amakuru ya nyuma ariko aravuga mu gihugu cy'Ubwongereza Man City nyuma yo kwinjizamo witwa Savinho nyuma yo kurekura abagiye batandukanye nyuma yo kugarukana witwa Calvin Phillips babukuye mu ntizanyo witwa Kevin De Bruyne bakaba bivuga yuko atagiye kuba ava muri equipe ya Man City ibiganiro ntabwo biriko biragenda bitora umurongo kwitwa Ederson Moraes ndetse na equipe ya Al Ittihad ngo equipe ya Man City itanguye kwiyumvira nayo kuntu ngo yo mugumiza haje ikintu cya mbere novuga ariko kuguma muri equipe yari yamaze kuba ikureka igwana ubwo burenganzira bwo kurondera equipe ubwo uraza kubugumamwe nk'umukinyi aza kuba bifitiye icyizere ko aza kuba ari nimero imwe nk'ibisanzwe ugiye kuraba navuga ko Man City nabo bariko baranaharura urabona ko hasigaye n'iminsi mike kugira Amerika tinahere navuga ko bari bakuba basigaranye Luis Ortega muri equipe ya Man City nk'umunyezamu wa mbere Mugane Ederson Moraes navuga ko amaze kubafasha byinshi equipe ya Man City yabafashije gutahukana Premier League y'uno mwaka wese yafashije gutahukana ibikombe hafi nka byose Ederson Moraes yagiye kugwa ko n'ikibazo c'imvune hagati muri sezo kumugumana naco navuga ko cyo bari ikintu kiza kuri Pepe Guardiola kuko ni Pepe Guardiola nako yazanye abiswe ba uyu musore akagasore yakuye kwa Girona kari kagenda kavyitwaramo neza novuga ko no musazanye mukongera wa Grealish ba Foden amazina agiye kuba natandukanye kugumizaho uwiswe Ederson Moraes n'umusaza kuba bagaburira mu match n'uwiswe Ortega kuko ne Ortega nayo tweretse ko ari kugo guyiza rero kumugumizaho navuga ko ushobora gusanga amahera we yereka arasaba maki aya makipe mu Barabu izi ekipi zo mu Barabu zitariko ziratanga aya mahera ubona Man City ariko igenda isaba zitariko zitanga amafaranga Man City igenda kuba ina aronderaniza cyane rero ayo niyo makuru novuga ko ashobora kuba ariko aravugwa mu gihugu cy'Ubwongereza neza na neza tuve kwa Man City tuve kwa Arsenal kwa Liverpool ngo uwitwa Trent Alexander-Arnold ngo vuba kabisa ngo baramwandikira urupapuro kabisa ko kumusaba kumwongera kontra birangira 2025 ngo we n'uwitwa Virgil van Dijk ngo baraza kuba abana begera babicarike nabo bakinyi baba kapitene mu mwaka weze umwe yari kapitene ndavuga Virgil van Dijk uwitwa Trent Alexander-Arnold nabo akaba kapitene wa kabiri tuve mu Bwongereza